Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuka uzo moya magusa kuvuga ngo sikitwani mutano nta ngo. Aba. Mutu musoma mu yemu bila utembizo mbona ngaha ntabwo nta ngusa. Tubiyaze ngo nisibela nibi. Na alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Nyashimwe kana cyose aratabaraka wa taala. Amahoro n'imizagiro zawe kuno Imana Muhammad yavure Waislamu manya kuba mkuzenzi watu haya tumii na manya kuba honese mwezi cyubahiro ciwe nawe magendanye namwe mwateyiteka ngaha gacisozi kacinga karabiro ukwitanga kugira ngo mugira kigoro wako musikiti ngaha mwese mchubahiro cy'Imana yamuhaye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uyu munsi uri hejuru igerekezo rya 17 turamutse tuza ngaho twugurura musikiti ingabire Imana yadutagitijije iteka Imana yaduhaye turonsa abafazili bashaka kwitanga kugira ngo bugurure ubaruke musikiti ikintu kimwe atari kironka bose heshi twati imisigiti n'abavuye ahandi muga hari iteka rikomeye cyane kuba uno munsi umusigiti ageza ngira kigoro n'ubuzanyi ukiyumvira ikingakino kayamurishiraho yenda ikabira twari kwabishwe kukomasha mugabo kubera ko twabakirisu sabira kuwa warukiza kigoro mwese ndabatumye hata kujya bashite muhira y'ijuru mw'ijoro musabira ku Mwenyezi Mungu iduwa kugira ngo yamane imani anokuzoba na n'ibindi. Hanyuma ingabe onwirindiriye ibiseri mike yugaye ngaha mwana yubaze tari bari bugurure simbo zatuvuye kwigiye cyose kigindo zigumanya wacu uno musebe hejuru ndaze bari mwize kumba ati nibo gurure musigiti zo kure misi mikura abantu bavyinde siko tumeze rero petugurure ingoro gusengiramo kwe dusenge hanyuma nibe umusaka ukubaka kugira ngo twugurure dusanga abone baje yakabare amacupa teretse ngaho kubera ko bagoje mu buhunga mwebwe bene kuba kigwa abayisilamu muzengaje n'umutaga maze rushime ko abayisilamu naye bazi yose bahindura abanye bose bahindura abayisilamu izova kuki none ingezo ziza tiwani izova kuki none kuri mwebwe ingene uzamwifasha nimwifata neza n'abandi bose bazoro ku Islam nimwifata nabi nizo kunga ku Islam rero hano bahamagariye n'uyundi wese afise umutima n'undi wese wiki ko umuntu yigoye akora twamushimira ngo tumutu shumariza gose ko yabashije kwibone sitageze kumufatira abo tumusabira ko Imana tusabira ko Imana imufasha kugira ngo ibi yakoze ngaha nanda bikore. billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
iyi ntego y'uruhusha turose ni Korani tucacacu nagira ngo nsabe kubaha komando natubwire ijambo ry'uno munsi kumuri bikurikira turabiganira nyuma y'uko bagize icyo babwira mwebwe ko yabo abakira musigite cyo mwamusabye n'icyo mwamusezeraniye nk'umuvyeyi kuri muvyeyi yafashe inzo bana bashikiriza nagira ngo tumuhe ijambo akaze abaganirira kumuri kwezi kuri tubanda inyuma agasekera mbere yo dutse kumuri ijambo. Assalamu alaikum. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewe nta majambo menshi nje kuvugira ngaha nje navyiyumviriye ndimaka nariyumvire yuko mu maduha nasavye Mwenyezi Mungu yuko yofasha zokuba ku musigiti goma natumye mu province iwacu ku mutumba naye aho umuntu yoshira umusigiti ndamubagiye acanangira kwizone nganyene butarugera byasaba yuko Mwenyezi Mungu adufashije yuko twabahigira nk'umwarimu azarabigisha kugira idini bitera imbere kuri musigiti. Kinacho gikurikira nta menshi novuga ahubwo gusabira iduwa kwa Mwenyezi Mungu kubera iduwa niyo ya mbere ifasha mu bintu byose. Gusabira jeno batuma iduwa inshallah. Nta majambo menshi mfise nuko ciza bakoranye niwe bacuna musigiti niwe nahaye kubakisha umusigiti nuko yozoguma awukurikirana akaraba yuko ufashwe neza nawe akaguma awukurikirana kugira nkuko muzehari yabivuze nuko umusigiti bisaba ko ufise icambere isuku twaronka uburyo inshallah tuzobashira ku mukoro kugira muze murahamagara muterazana abantu babumva inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Twemereye tugabi kandi nanjye namusabye ko muzitubirwa n'ishuri burya bose umusigiti cyo myikwegeye ko nanjye ndagwa amategeko umusigiti nawo barga uri umusigiti gusa usigaye utaha tuzosanga bugaye basivye abahajyagire n'asina karazi kamwe kabahura kwakobwa tubiri kugira ngo abantu baza kubiga n'umwarimu ntiwamunyeretse ko ryo nshaka kuba n'umwarimu asigarisha ngaha kuko kugura gusa umusigiti ntawe n'umwarimu mbazi ko size n'ubwaye ko nabwiye ko yagiye nahanze nk'umusigiti ndabaye n'umusaza usanga ari kwiyivu kubera ko na kiza gusanga ari umusore asengesha haje maze bagiye gupagasa bagiye kwiga he zangasa kihari bacabara tera bagora kera ko ndabaza abantu ngakwingoma ntibashoboye kwihembera umwarimu urashaka kwihembera umwarimu ngabagabo ntabwo kwihembera umwarimu umva ni ko abantu turondera umusigiti urashaka ko umwarimu asigari gishaga umusigiti wasenge ugere ba kugira ngo abantu batera imbere nuko bafise umumenyi abafasha. Yego jewe batega tuvuga amajambo makezi ko bari kuvuga byinshi iyo habari ari n'abateguwe cyangwa n'ibindi n'ubwo musi bari kugurura ariko agira ngo usabe kwa Mugezi akira baramukije uko umuvyeyi yo cyangwa bana gatara mukije ko uyu musi nabyo tuvuga amagana nawo kuvuga ngo kuzija ba ubisara ivuga ariko nuko tugenda ndiko ndasaba gisabo mudufashe kuko mwagiza kigoro n'ubundi mwarimu ruhagarara mu gahaza asengesha abantu neza kugira ngo bamwumvire ko kugira ngo bazabigisha bahanura mudufasha mwese muturondere kugira ngo uko musigiti burya musigiti ni mwarimu. Assalamu alaikum.
وإسلام تكبير. نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات من لا نبي بعده. Nihabwe iteka n'icubahiro Imana mushobora byose. Moro n'imigisha bisakare ku ntumwa y'Imana Muhammad n'abasangira ngendo biwe bose amufashije urugamba rwo gutangaza idini gushikarira dushikira ngaha iwacu kumuribona. Tanziro n'umutaga bamwe bararizira baripfira nk'ijambo ry'Imana kuko vyamye guhera kuri Nabi Adam alayhi salatu wassalam, kandi niko bizokwama. Ukuri n'ikinyoma byama biriko birahangana. Fadinukum dinu haq. Idini ryanyu mwavyemera mutavyemera ni idini ry'ukuri. Ukuri nako makuru kurahangana n'ikinyoma. Hama ikinyoma kirahunga iyo ukuri kuje. Imana mushobora muri Qur'an qul jaa al-haqq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqan. Ati babwire yuko ukuri kwashitse, ati ikinyoma naco kirahunga, ati kuko ikinyoma camara ico guhunga. Bukari ahise kwigahira kuingoma nimwashaka yuko ikinyoma gihunga mutegerezwa guhagarikaho ukuri kwatanguye. Ukuri kwatanguye n'ukuhe no kuronka uyu musigiti mugabo kuje kwatanguye ubu kuriko kuratsimbatana. Kwatanguye igihe haba umuislamu wa mbere avuga ati la ilaha illa Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukuri no kwatanguye gushika ngaha. Buri kinyoma kigenda kirahunga kandi kizonahunga nimwabandanya mutsimbataza iki kwakuri. Nyako warongoye komine mu Islamu ngaha muri gikomere tuvyagiyemo yanyoye cyane gose tucinjira ati nemwashitse mu musigiti muca muri gicana kandi buri musigiti musanze ihadidi nimumenye ubuislamu uzotugirira. Ndabasaba ikintu kimwe, ubuislamu uzotugirira akamaro tumenye ubuislamu hama tukabukurikiza. None hano ubwa mbere mu buislamu cyo dufise ni kibazo cy'abantu batazi badashaka kwiga. Hama ikindi kibazo dufise ni kibazo cy'abazi badashaka gushira mu ngiro ibyo bise. Wallahi umuntu agacagenda muri Kira Hospital ibujumbura agacagwara amezi nkaya hatatu akavayo atanze nk'imiliyoni nka 30 ko umusukuhera umuriyoni amafika ariko arabona iki niko bimeze. Mwenyezi Mungu ni kwako unakataa kutoa haki yake n'abantu bazi badashaka gukora ibyo bazi. Abana n'abatazi bashaka bashigumira gutyo nyene nibo abasilamu nabo badashaka no kwiga ngo yicare yumvirize. Ni haba komando yubatse umusigiti n'imiburi n'ibyo yumvirije hama arimvye ati ko bambwiye uku Mwenyezi Mungu akaba yarampuye ngaha kanduza reka nanje nkore iki mu gushimira Allah subhanahu wa ta'ala. Nabona yuko gushimira Imana ntibisaba kuba warahawe ibintu byinshi. Ukuja gusenga ntibisaba kuba uri umuntu wahawe ibintu. Ugufunga ntibisaba kuba umuntu ufise amatungo nkaya komando cyangwa amatungo nkaya hajyari cyangwa amatungo nkay'iwanje cyangwa amatungo nkayandi nk'uwundi wari wese. Ugusenga ni itegeko ry'uko waremwe gusa kuba ko Mwenyezi Mungu avuga ati wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nta kintu naremeye abantu n'amajini atavuga ngo bansenge. Wewe waremwe ugusenga. Ugusenga rero si ukuvuga yuko ari mpaka nawe ube ugira imodoka ugira ipikipiki. No, ugusenga ni itegeko ry'uko waremwe. Ushaka kubyemera cyangwa ubireke uzuburamburiye.
uyu musigiti rero wubatswe ngaha kugira ngo muze kurusengeramo ubabere umuco ngaha ku isi wongere ubabere umuco ku munsi w'imperuka nurun fi dunya wa nurun fil akhirah ubabere umuco guhera uyu munsi aha haboneka umuco ababenegihugu bari ngaha bose abayisilamu ubabere umuco abatari abayisilamu ubabere umuco bisigura ko wa muco rero utangwa gukwiragira mu bandi mu benegihugu aho ntiturazi umuheza wo kuvuga wo guhema wo kumva wo kubona wo gutembera w'ingingo reka kubona ukuboko ni umuhezagiro w'umuntu kubona ukuboko gutya ni umuhezagiro haragira gusa umuntu ukuboko gusa kumeze gutya bagenda kuri excellence hariya kwa haji niboye batwara mu gitanye cya kiremba cyangwa tugatwara ikarusi ukuboko kumugeze imitsi bakaraba imitsi wapi n'umuhezagiro ko ashobora kwitoreka igitabo gutya nshobora kwifatira telefone ndiko nababwira kubera iki dusenga uba nkuba n'umuntu bavuga gusenga alfajiri ngurumva alfajiri nagoye kure alfajiri iragoye bamubwira gufunga umunsi umwe gufunga mbona biragoye nkuyo gusa akazi kenshi ushanyitira nta soro ugira kweri wallahi uhimbye nabi niyo nguhimbye icyo yimena kwerekana yuko Mwenyezi Mungu ivyo yaduhaye tugeza kumurimo tugeza kumusenga tugeza kumuninahaza waja mu musigiti watushika wiyicarira ngo uzi uko bimeze uratanga umuhezagiro kubera iki ntiwize ntushaka kwiga umwana bamugize kwica mugabo umuntu azi mu musigiti intumwa y'Imana yavuze ati idha dakhala ahadukumul masjida wala wazazo yinjiye mu musigiti umwanya wari wo wose fala yajlis nazahira ngo shire inyo yiwe hasi hatta yusalli rak'atayn makasenzi umwanya mpakusenzi rakazibiri ushaka ko unjira mu musigiti ntusere ucuguma ushaka winjira mu musigiti ntusenge ucuguma ubwiziki kwicara ukoze iki ucaha uragararije kugira wicare bantu usengera akazi ngahe mugaje muninjiye mu musigiti nkaca nguma niciramo nisuke cyane nkinjiye mu musigiti nkaca no igitabo nkaca nigiye nticaye nkaca ndaka ikizira no kwicara udasinzira akazi ngahe zibiri uko n'utuntu abazi nta uteka ateke mu bishwara cye mu kubarangiza abanyakubaho cyo navuze ni byinshi kandi aho nihenze nyakubaho mu rugo y'umuntu kindi umuntu bikiremwa ashobora kuba nihenze nyakubaho mu mwalimu ukomeye nihenze murambabarira nyakubaho mu fazili shaka navuze nabarengera abanyakubaho ba Islam mwese mukurarenga abo kudukorana banangorana nawo musore wanje ntangorana mugabandi bose abakenyezi n'abanagize n'abarengerere murambabarira hari gihe bishika bikiremwa muntu igihambaye tuje mu rugamba rwo gukorera ijambo ry'Imana dusabirana ibisabisho mwibuka abapfuye muri twebwe ntibapfuye kubera ko bari babishaka gusa byarabashikiye baritaba Imana Allah subhanahu wa ta'ala harimo bene wanyu harimo batonya banyu harimo abavyeyi banyu tubibuke mu bisabisho ko nta kindi bashobora gukora atari bisabisho habeho ivyigwa by'abakenyezi habeho ivyigwa by'abana habeho n'ivyigwa by'abagabo ubu Islam uzabe kuratera imbere bisigaye mu muruhusha ngeze ngaha Imana ibahezagire ibahezagire mu byaro rwanyu mu mihani wanyu mu bakenyezi banyu mu matungo yanyu mu magara yanyu bahe guteza imbere bahe guteza imbere idini bahe guteza imbere igihugu cyanyu guteza imbere abene gihugu maka natwe abasilamu tugira iterambere dushikira n'abandi bose baturabire ko inshallah subhanaka allahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kama rusha ni chana